Ikigo c'ishure ry'imyuga rya ETS Kamenge kiriko gitegura isabukuru bitiriye Diyama, no kuvuga isabukuru y'imyaka 75 ico kigo kibayeho. Umuyobozi w'ico kigo Nzitonda Jean Bosco aratubwira uko integuro z'uwo munsi mukuru zifashe. Nivyo ishure rya ETS Kamenge riko bategura umunsi mukuru isabukuru aho imyaka zari kwije imyaka 75 rivutse ribayeho riramurira igihugu. Nkuko muje kubivuga nivyo itariki 25 z'ukwezi kw'icenda z'uyu mwaka nyene turimwo harabaye iyugururwa ry'urubanza, kandi urwo rubanza rwaniryo gugururwa ryagenze neza cane, kanatsinda twarabonye yuko abakunzi b'ishure rya ETS Kamenge abahize n'abandi babanyi baryo bashoboye kwitegura urubanza nacaje kugira barabe imyiteguro yago nyine urubanza rumeze. Hama twe ko bajejwe ku buyobozi bw'ishure rya ETS Kamenge twe twasiguye igituma twifuje ko umunsi mukuru uba. Twe twifuje ko umunsi mukuru uba kubera n'imigenzo y'ikirundi mu bisanzwe. Iyo umuntu amaze imyaka arahimbaza agashimira Imana akanavuga ati kubona amaze ikiringo cyane musanga mubizi yuko inyuma y'imyaka 45 haraba umunsi mukuru yubire yaho imyaka 50 iheze, hama agasubira akaba yubire iheze n'imyaka 50, hama akaba yubire mu myaka 75, hama agasubira akaba yubire mu myaka 100 gutyo haciye imyaka 50. Ibyo nibijanye rero n'ibikorwa vya leta, kandi nibaza ko iyo minsi mikuru izwi n'amategeko kandi rekuriwe gukoreshwa. Niyo mvo rero twaje dutegwa tuti akora ETS Kamenge kuri ishure ry'isumbuye ya ETS Kamenge tuciye tukabona imyaka 73 ubunye gushika ubunye rimaze, twasana hari ibintu byinshi bibuze, tubona yuko twoshobora gusubiramwo cyane turavye nk'inyubako zisa nuko zishaje. Hari ahantu hamwe mushaka kuraba ukavuga uti ahantu hakwiye gusubira ngo gusiga nk'irangi, ibikoresho nabyo nyene byaje mu 1949 no kuvuga byazanywe n'ababirigi igihe ishuri baryugurura, kuko nina baritanguje bari abantu bihebeye Imana bita abajuife. Tumaze kubona rero iyo shuri maze imyaka nk'iyo tukabona ibikoresho bimwe turabona ko bigeze mu bihe by'uko bishaje, twaragiye hamwe turagira inama n'abavyeyi barereye nka ku ishuri, tubabwiza izo ngorane nk'ubuyobozi bw'ishuri, baca duha icyiyumviro cy'uko twotegura yubire nkuko nandi mashuri abigira, nkuko n'izindi organization z'amashuri za leta zikunda gutegura imisi mikuru. Baca tuvuga ati byo byiza rero ico kibazo mukikoze gutyo mukabishira muri iyo misi mikuru isangizwe n'amategeko. Umuyobozi kandi abandanya anamenyesha bike muri vyinshi vyaranguwe, aho aravuga nko kwijukira indero, isuku n'ibindi. Subire mu mukurikirane. Ku bwacu twosegwe ibyo twabonye na cyane muri bako imyaka ari myinshi, imyaka imaze gushika 70 n'iyindi, nako turongoye muri uwo mwanya iyo myaka 70 turakoyiza, tuje tuvuga mu gabyo tumaze kubona niyo twarumvise. Dufatiye rero kuri kahise k'ishure rya ETS Kamenge kuva kivuka nkuko nabivuze ryavutse mu 1949 n'abatanga gushaka kwiwe rya mbere, icatangwa kuri muri igihugu mu 1951 haciye imyaka 2. Ngaca ngerageza tukaraba nk'ubuyobozi bw'ishuri iyo turasoma mu bitabo vya kahise k'ishure nyene ryabayeho gushika uno munsi. Nk'ubu twe tuhareka tuyubazwa turavize iyo tumaze kurangura mugarika maze mpere ku ncamake gato ibyo nabonye ubyo nasomye mu gitabo nabonye ishuri ryarangura. Ishuri rya ETS Kamenge ryaranguye ibintu kuko byinshi cyane, kanatsinda iyo tutabiraba kandi byinshi biravugwa. Ni ishuri rya mbere ryatangiye kubaho mu Burundi ry'imyuga, bisigwa yuko abahinga bose munzi na cyane bafite imyaka nk'iyo myaka 70 n'ingati ko turavuga abishi bize nka kuri ETS Kamenge. Abantu bose mwumva b'abatekinisiye, abafundi baje bakora za brasserie, brarudi, bahumuye baje batama bakoze bafite imyaka 30 n'iyindi, abo bose mwumva bize kuri ETS Kamenge. Kanatsinda nkuko meje kubivuga ni ishuri rya mbere ryatangiye kuba mu Burundi ry'imyuga. Muca mwumva yuko ryakoze amateka menshi, kuko niyo tugiye no hino dusanga abo bantu bahize bafise vraiment ubuhinga, bafise umenyi buhagishije. Twegere kuva tumaze gushika ngaha rero ico tumaze kubona cyo tumaze kurangura inyuma y'ivyo bindi byose twavuze ishuri ryakoze, twashize imbere ibintu byo gushira imbere indero. Turaraba nyine tuja mugira ngo umwimbu abanyeshuri bamye muri ETS Kamenge b'abanyeshuri bagenda bafite ubumenyi buhagije bw'akanovera.
twavuye ku mwimbu twe tuva tukironka amabanga yo kurongora ishuri abanyeshuri bamenya ku rugero rwo bice 30 n'ibindi. Ubu nyine kandi babwira na cyane uyu mwaka turangije tugeze ku mwimbu w'ice 35 n'ibice 9%. Murumva yuko ETS Kamenge banayiteje imbere. Ikintu cyatumye rero ngo mwimbu uboneka nagize sondanye ndiko ndavugana n'abantu bati nabyo genda gute kugira ngo mission principale igihugu kiba cyagutumye kugira ubishikeko. ETS Kamenge mu myaka yarangira mu myaka iheze novuga ko bakozi baho ntibitaho ibikorwa nkuko igihugu kibishaka. Tumaze gushika ngari twe twaravuganye turicara tabo twifuza kwitera amateka. Barundi baca barahaguruka barava hasi ure baba kubigisha baba ku mukozi wese wa ETS Kamenge bose bari ku kivi kuko bakora bikorera kandi baramaze kumva kamo kanyiriciwe mukuru w'igihugu yuko ati udakoze ntukaje. Bose rero bari ku kivi na cyane kugira ngo afungure ibyo yakoreye. Iki twace dushira imbere inyuma y'ibyo by'indero dugite nka twace dushiraho imigambi yo korora kugira ngo tanyene ishuri ryotera imbere. Ubunyeri ishuri rya ETS Kamenge rafise ibitungwa by'impene rirorora ingurube rirafise n'inka ku ntabwo tugeze ku muno munsi. N'ubutumana dufise imigambi twa dutegura turifuza ko iyo migambi twateguye itosubira inyuma ahubwo yoteje imbere. Turashira imbere uburimyi ubuho tugira Imana umushikanganje w'indero aturongoye uno munsi yarateye akamo abayobozi b'indero mu ntara yuko kwikanira hagufi abayobozi b'amashuri asamwe afise aho barimira aho bashaka kurangura imigambi y'ukurima canke kwisananura kugira ngo noneho ishuri ronke akarusho mu guteza imbere daboro iryo shuri no gufungurira abanyeshuri. Jean Bosco Nzitonda arangiza asaba abahize leta ndetse n'abagira neza kugira ico bafashije kugira ngo iyi sabukuru ize igende neza. Noca mbona aho gutera kamo abagira neza cyane mpereye kubize ishuri rya ETS Kamenge nabo bari kuna kandi ryabaramuye wa mugani baca mu kintu ati nta guhema umuvyeyi yakuvyaye. Umuvyeyi iyo Imana iguteteka ugakura abavyeyi babarakuvyaye bakwibarutse ushitse mu bigero uwo bibuka kugira na wibuke aho bagukuye. Wa mugana ati urukwavu rurakura rukonka umwana. Naje mbona guca ari uwo mugani nk'umuyobozi w'ishuri rya ETS Kamenge ncira umugani abahize cyane abahize yuko uwo mugani ujya mugani bace batera urukwavu rurakura rukonka umwana antuka aho bari mu mateka y'igihugu amateka aho bari bo kwibuka ko ibyo barimo byose babikesha iri shuri ryabaramuye rikabashikana muri mabanga bari mu cyane naho bari. Nkabona kubatera kamure ko urubanza ko tategwa no gwabo borushamo inguvu kugira ngo batereteka ishuri ryabo